Hello bakunzi ba YouTube channel yacu turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe abashikeho abagirire neza mushike kuvyo Imana ibashakaho kuno mugoroba muri kano gatondo bivanye naho mwerereye hose. Hama rero ni jewe Bruce Nama ndabazanira inahe zanyu igihe cose tuje hano tuba dufise inahe, niyo munsi dufise iyindi inahe nziza yubaka. Reka rero imbere yuko tuyakira twakira n'udushingira iyo nahe tubanze tumira amate gato hama tubandanye. Nkuko nabimeje kuyabwira rero yuko niyo munsi kandi dufise inahe y'undi mwene data yashimye kudushingira inahe kudusangiza ivyo Yesu yamukoreye. Gatumuha akanya hama yivuge, mugabo imbere yuko tumuha umwanya ngo avuge, reka ndakwibutse utaragira subscribe canke s'abone ufite kuri subscribe canke s'abone kugira ngo uze wame uronka inahe zacu uko tuzishizeko. Reka rero tudatevye tumuha ikaze mwene data adushingira inahe yiwe. Kazi turabaramukije bene data mwebwe dusangiye nawe kuri kano kagoroba, mugire ijoro ryiza. Akazina kanje nitwa Citegetse Virginie, nkaba nturuka mu ntara ya Kirundo muri komine Vumbi. Jewe muri komine Vumbi nkaba mba ku musozi wa Nyagatovu muri zone Bukuba. Mfiseyo umuvyeyi ariko ubu ndi mu gisagara ca Bujumbura. Uyu muvyeyi wanje rero burya harabaye ikiza, twaterwa n'ibintu, haraza inzoka mu nzu. Burya ngo turyamye ari mu masaha 3 y'ijoro tuza twumva ikintu kivuga mu gitanda, turavuga ati ico ni giki? Turavuga ati mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Twari dusanzwe twakijijwe muri 2014. Sawa, murumva ibintu bijanye nuko burya turaguma ngaho, turaguma tumva umutima ugumushishimurwa, bavuga ati mu izina rya Yesu. Turumva ubwoba bwinshi cyane, catururuka gake gake, turatora itoroshi turamurika. Tugiye turamurika dusanga n'uruyoka runini cyane rwako ruragomba kurira ku gitanda rutuge. Turavuga ati mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Tuvuze mu izina rya Yesu tukumva ruguma ruhuma bikanga ko rudoga. Burya turahamagaza ababanyi baraza kugira ngo turabe co dufasha, barashaka barukubite. Burya cagwiterana mu kibambazi. Turavuga ati Mana, ahantu ruvayo gute? Turasenga. Burya ngo kijya ngo kigaruka gikomora umwana, hacaza umuntu nyene acavuga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Baca batubwira ngo nimwifate ku mavi ica kivayo. Burya turaguma nkuko murakanya tubona kiravuyeyo. Kimaze kuvayo burya ngo kigira gikomora uyundi mwana yararyamye ku gitanda, baragikubita aho copfuye. Marakanya tubona kirasokotse mu rukoba. Tuvuga ati Yesu Kristo dufashe kweri. Burya uyu munsi habaye Imana, habaye Yesu Kristo, yarungitse amaso yo ku buryo yatuviriye ku musaraba Golgotha, arongera kudukiza. Uyu munsi twatowe n'Imana kugira itugirire neza. Murumva rero Yesu akora neza, akora ibishoboka. Jewe ku buryo Imana yangiriye neza ikaturinda muri iryo joro rya 3, uno munsi rero nemeye kushinga inahe nkuko Imana yangiriye neza. Burya uwizera Imana kizobura byamasa. Yesu aramoza ibintu byose. Imana yavuga ati mwebwe muri abana banje, ijambo ry'Imana yavuga ati ndabahaye ububasha bwo kuzosenda amadayimoni, ndabahaye ububasha bwo kuzohonyora inzoka na scorpion, ndabahaye ububasha bwo guhonyora bwo kujya kubyica ntacyo muzoba, guhonyora kubijyana ntacyo muzoba. Uryo munsi amaraso Yesu aratubwira neza. Murumva ibintu bijanye nuko
jewe rero uno mwanya nosha usahana bayo kubashimira namwe mukaba mwongeye kumva ko twongera gusangira ino ntahe mugira ijoro ryiza uko rero bigiye kugena nk'uko tuzosubira uyundi munsi Yesu abazagire amen. Amen, 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 amen. Urumva yuko rero Imana yacu ni nziza, Imana yacu irakomeye, Imana yacu ni igitangaza. Urumva yuko muhira kwa ba Virginie nkuko yabivuze baratewe n'icaduka c'inzoka. Ico caduka c'inzoka kirabinjirira ko batazi yo kivuye, batazi kandi atari inzoka bari batunze, batari bwabona inzoka muhiri wabo bazabona inzoka. Hanyuma rero muri uwo mwanya bayibonye batangura gusenga bayirukanisha amasengesho kiratinda kiragenda gose kiragenda kirahunga atawe cagiriye nabi atawe cakomoye atanumwe cagiriye nabi. Urumva yuko Imana yacu irahambaye, Imana yacu irakomeye. Mu ntara ya Virginia arangiza avuga ati ni rya jambo Imana yatubwiye ngo tuzokandagira ku nzoka na scorpio kandi tuzojya kubitwica naco tuzoba. Haleluya. Rero urumva yuko abizeye Imana tuba dufise ububasha bwo guhonyora ku nzoka na scorpio. Reka rero dushimire Virginia citegetse yashimye kudusangiza umwanya wiwe akadusangiza inaha yiwe kugira ngo dusangirire twese hamwe ivyo Yesu yamugiriye. Reka nawe ndagushimire aho uri hose, ndavuge nti umugisha w'Imana ukubeko kubona wemeye ukadutiza umwanya n'amatwi yawe n'ubwenge bwawe kugira ngo wumvirize ivyo Yesu yagiriye Virginia. Nuko rero kandi akwibutse yuko utari bwagire subscribe canke sabone ufyonde kuri subscribe canke sabone kugira ngo uze wame uronka inahe zacu mu bambere. Ndakwibutse nawe wese ushaka kudusangiza inahe zanyu Yesu yabagiriye neza ushaka kutwandikira kuri email yacu inahezayesu@gmail.com inahezayesu@gmail.com. Nuko rero turabikebanuye turabashimiye rwose. Reka mvuge ngo amahoro y'Imana adatangwa n'abisi ababeko ijoro n'umutaga naho butaha. Bye bye.